nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani. Ntimusimbwe n'umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Mu ngoro ya data hari ibibanza byinshi. Iyo bita bivyo mba ndababwiye ko ngiye kubategurira ikibanza. Ninamara kugenda nkabategurira ikibanza, nzoheza ngaruke ndabajane hafi yanje, kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe. Kandi aho nja murazi inzira irorayo. Toma amubwira ati, Mukama, ntituzi yuja, inzira irorayo twoyimenya dute? Yezu aramwishura ati, jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawe uja kwa data atanciyeko. Dushemeze inkuru nziza ya Kristo. Tugire Kristo. Ngira murabitegera twashimye gufata amasaha nk'aya kugira ngo turabe yuko umuntu yotaha mu masaha atararenga, dushobore kuganya iyo minota 15 canke 20, ku buryo nibaza abari mu nkuka y'imisa nibaza kwitaza guteba mu kanya abashaka habamwe natwe baca badushikira. Inyigisho mu kuyivuga murazi icyo twafatiye ko ifatiye kuri uku kwezi kwa11. Ukwezi kwagenewe gusabira abacu bapfuye. Nafashe iri jambo ry'Imana kugira nkure muri jambo ngo kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe. Ni Jean 14 verset 1 à 6. Yohani 14 akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 6. Murazi yuko itariki imwe Munyonyo ari umunsi wa hehe. Ico kibazo nibaza ko atanumwe atakizi mu bari ngaha. Ni kibazo cyo muri katesheze, cyo muri kateshisme twiga tukira abana batoyi. Ico dushimikira ko ngahanira iki niri jambo mpejeje gusoma kandi tubona n'ahandi henshi. Ico Imana ishaka, ico Yezu yifuza, nuko ahari kandi atakiri ngaha muri ubu buzima, ahari ahabana nabo bose bazomwemera. Kandi ntashaka ko haba n'umwe atamwemera kuko yaje gukiza bose. Ashaka yuko ahari yobasangiza ubuzima budahera, nukuvuga ubuhigwe bw'ijuru. Nico cyifuzo cy'Imana, nico Imana yatugeneye twese turabizi. Abapfuye rero twebwe tuzi ko Yezu yapfuye akazuka. Mu by'ukuri turazi neza yuko nta handi Imana yabateguriye, nta handi Imana yari yageneye umuntu atari mu buhi. Imana yatugeneye, nico yaturemeye. Mugabo kandi naho Imana idukunda gushika hiyo, turazi neza yuko naho yapfuye kugira ngo umwemeye wese ntapfe. Ikibabaje abapfuye bose ntibaca baja mu ijuru. Abagiye mu ijuru nabatwita aberanda. Aberanda muga turazi yuko hari abandi, nuko mugo ngo abandi twese tuvyirabirako ingene usanga bitugora kuba mwishaka ry'Imana. Vyiza umuntu ahejeje kwica mwene wabo agaca mushimagiza, umuntu ahejeje kwica mushikiwe bakamushimagiza, se uwe agaca mukeza ngo komera mwana. Nibibaho itegeko Imana yashize mu mutima rirafise ivyo ritubuza, rirafise ivyiza ritwereka.
ku buryo usanga umuntu ashobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Hari aho adashika n'ivyo, kandi ivyo bizotuma Imana ishobora kuraba ubwo bugororotsi umuntu yakurikiye k'agatima mpanuzi yamushiramwo. N'utamenye Yezu Kristu, amaraso ya Yezu aramucungura mu gihe afise ubwo bugororotsi. Muga turazi ko hari abagarariza Imana bakayihakana icese, imbona nkubone. Hariho abamenye Imana, hariho abamenye Yezu Kristo barababigishwa, muga mu nyuma baramwihakana icese, mbere baja mu mugwi w'abansi biwe, abo twita les apostats, apostasie, abantu bihakanye Kristo, gushika naho hariyo abaca baja mu mugwi w'abakorera sekibi kugira ngo bagwanye ubwami bw'Imana, kandi barigeze kuba abana b'Imana. Abo rero ivyabo nivyo bigoye, kuko abo ntibazovuga ngo ntavyo bari bazi. Abo nibindi, kuko n'igikorwa kiri deribere, bakora no gushaka kwabo. N'abandi bene abo uko bigenda kose, iyo migwi itatu nta numwe atayizi. Ni katesheze elementaire twese twaciye ko tukira abana batoyi. None kuri twebwe abakristo rero, kugira nsimbize, ni kuki dusabira abapfuye? Dusabira abapfuye, icambere, iyo turiko turasabira abapfuye twebwe, ndiko mbwira bemera Kristo, sindiko mbwira abantu bagitangura atana kimwe bazi. Nico gituma hari ubuntu umuntu atirirwa aravuga. Tuba turiko turagaragaza ukwemera kwacu mwizuka ry'abapfuye. C'est un acte de foi. Ugusabira abapfuye, umuntu aba ariko aragaragaza ko yemera izuka. Utemera izuka ntashobora gusabira abapfuye, nta nakamaro. Abasengera mu madini atemera izuka ntibashobora gusabira abo bapfuye, kuko ntavyo babasabira. Kuri bo ntibibaho, vyaheze. Wobwira umuntu akiri mu mugwi w'abasadusayo, abasadusayo bajya tuzi muri Bible, uwo bari yemera ivyo bemera, ntiyosabira abapfuye, kuko abasadusayo mu nyigisho zabo bavuga bati umuntu akoze neza Imana ikamushimira, izomuha ibintu akiri ngaha ku isi, imuhe umuryango, imuha abana, hanyuma anezerwe mu vy'Imana yamuhaye, imuha inka nyinshi, imuha imiduga, imuha amazu. Uyo niryo juru ryiwe. Hanyuma niyapfa biriye, Imana izoba yamuhezagiye. Nuko babifata, niko babifata. Kuri bo umuntu agize ingorane ngaha ku isi, nimba amugaye, ugize accident, uhuye n'ivyaga akagwara ingwara imubabaza cane, uwo bivye agakena, ugasanga asigaye ashera canke asigaye ari umuntu atakuntu yarigeze kuba afise, baca bavuga ati Imana iramuhanye. Nico la retribution terrestre. Kuja Imana ishimira umuntu ngo akiri ku isi, ngo niko imuhana akiri ku isi. Apfuye biraheze, ubuzima burazimanganye, nta bindi. Uko nukwemera ko abasadusayo. Abo rero ntibasabira babo ko kuri bo umuntu apfuye. Hari n'uvuga nk'upfuye yararushe, bavuga bati Imana yari yaramuhanye kabisa, araruhutse, araruvuyemo, yofuma apfa ko abandanya ba mu vyo yararimo. Twebwe dusabira abacu kuko twemera kwinyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Ni c'est un acte de foi kandi hambaye. Twama tuvuga iminsi yose ku Imana muri credo, muri ndemeye, maze mu kwemera izuka ry'abapfuye nyine umenga ntiyari yagatunganije neza, buke buke. Ku buryo rero, kandi urabona aberanda ba mbere hajya mu kinjana ca mbere, icya kabiri, harapfuye abakristo benshi babaye bamaratiri,
rijya sinzi igihe bamaratiri bishwe n'umwami w'abami Cesar w'ico gihe Nero. Abo bapfuye bakanka guhemukira Kristo, bakemera gupfa bakaribwa n'intambwe, birumvikana bobo ko baca babakanoniza, baba bagiye mu mugwi w'aberanda. Ku buryo rero bama bibuka aberanda, naka nimba bamwishe itariki zingahe, uwundi bamuciriye ubwo gupfa bakamusogota canke bakamuturira, uwundi bakamuha intambwe. Iyo tariki umwaka uheze bagira anniversaire, twebwe tuvuga ngo anniversaire de décès, bavuga ko ari anniversaire de naissance dans le ciel, ni anniversaire y'ukuvuka mw'ijuru, si anniversaire y'ugupfa, yari anniversaire y'ukuvukira mu buzima bushasha kandi bwiza buhimbaye. Ugasanga rero bariko barahimbaza aberanda bagira ayo anniversaire, babigira mu kanyamuneza, ntibibuka abakirisu bajonjogoye, kuko baraberanda bapfiriye Imana, bashingiye intahe Kristo bakanka guhemuka, bakemera gupfa. Urumva abahemutse bo urumva ko ivyo nurundi rubanza. Mugabo izo ntwari zo kwemera bazibuka mu kanyamuneza, kuko bavyita ivuka. Ku buryo rero abo beranda babaye benshi, ku buryo wosanga kuva itariki imwe, zibiri, zitatu wo kwa muri kuribuka umwe, barahava baca bashinga umunsi wo guhimbaza Imana ku beranda bayo bose, batiriwe baratandukana kuko bari bamaze kuba benshi bagwiriye. Niwo havutse mu by'ukuri umunsi wo kwibuka beranda bose, bawuhimbazanya akanyamuneza, kuko bahimbaza abantu nk'uko bahimbaza ivuka ryabo mw'ijuru. Ku buryo kuri twebwe abakirisu rero, umuntu apfuye mu buzima buboneka, mugabo abavutse mu bundi buzima butaboneka, kuko turemera ubuzima budahera, turemera ubuzima butaboneka, ubuzima buri nyuma y'ubu tubona, tuzoshikira twese ariyo tugenda tugana. Kubera uko kwemera babona iryo vuka cyane cyane, naissance dans le ciel. Kandi n'ubu iyo tuvuze aberanda, iyo uko barabashira mu gihari cy'aberanda, iryo jambo rirakunda guseruka, ivuka giwe mu buzima bw'ubuninahazwa. Nico gituma ari ibintu bihimbaye. Urumva bibuka abapfuye nk'aberanda, ariko niko baca bagenda barabona bati none aba bantu aba nabo mu nyuma, umuntu amurikiwe n'ijambo ry'Imana, bagenda barabona yuko hariho ababa bakeneye gutyorogwa. Umuntu atocera urubanza ngo bagwe mu muriro udahera, mugabo kubera yuko tuzi ko mu Mana atana gato si na gato yikinjirayo, kandi atanu umwe yoza ngaha ngo avuge ngo jewe ndazi neza mfuye ko ari tuduru hariya, kuko je nta gato si na kamwe mfise. Uwo bari ngaha aye n'ukuri akabivuga, yoca azaha imbere tukamushemeza, kuko twaba dufise umuntu ari mw'ijuru mu by'ukuri, mugabo akiri ngaha ku isi, umweranda. Nico gituma bavuye babona yuko ngo n'umweranda ngo acumura injuru 7 ku munsi. Uducumuro petete twebwe tudaca tubona, mugabo aberanda bobo baba bafise inema nyinshi bashobora kubona, twebwe tutabona. Hariho n'ibintu byinshi twe dukora tutabona, niyo tugiye kwirega tutirega. Ariko umweranda bavuze ngo acumura 7, ucuvuga ngo kameme ni kenshi, ngo najewe ndi ngaha ntako ndashikana, woba wihenze. Nukubera kutabona, ni kubera ubuhumyi. Ibicumura beranda birega ivyinshi ngaha, usanga atanu umwe aravyirega n'umunsi n'umwe, kuko ntavyo tubona. Ku buryo nk'abantu baba père spirituel baberanda canke aba confesseur bajya biregesha beranda, abo ba sacerdote bamwe usanga ari habo vyagoye, akaguma abwira uwo mwana canke uwo mukirisu
ivyo bicumuro vyawe uguma wiyagiriza ibicumuro bibi kuko nawe nyene umenga ntariko arahashika mugabo abasaseredoti barafise cette grâce là arinze abishikira arafise iyo grâce yo kumva ati aha ndi kumwe n'umweranda ntabizi basha kuko aravuga ibintu nawe we patiri ugaca uvuga uti na jewe ivyo bintu navyo nahora mbona noneho nije maramaye muga ntubu maramaye. C'est ça la grâce aussi du confesseur, des pénitents bajya birega hajya mu vy'ukuri barigisha umusaseredoti nawe nyene kubona ibicumuro vyiwe baramwigisha kubibona icyo atari bwigera abona kaza wumva ari umukiristo wewe yakibonye patiri naco nari bwigere mbona n'ukuri kandi nanje ivyo mpora ndabibamwe nabagaca yiruka kwirega. C'est ça notre chance mu vy'ukuri nuko mutabizi. Iyo niyo chance kuronka abantu benshi batumurikira batwigisha mu bundi buryo. Niho rero uwo mwanya bawufashe useriye bakavuga bati hariho ekleziya ikiri ku rugendo n'ijuru. Imana ntiri yonyene haba namba, hariho abamarayika benshi, abaserafime, abakerubime, babatama tubona muri Apokalipsi batubwira bari mu ijuru, babandi batubwira ngo bafise ibisandasanda mu minwe, babandi bunama bagashira ingori zabo ngaho. Musomye Izayi 6 ariko aratubwira ingene aberanda abamba abamarayika bahanahana ngo mweranda mwijuru si solitude na gatoyi. Mwijuru Imana si yonyene, mwijuru barasenga, mwijuru baraninahaza, mwijuru hariyo liturujia y'ijuru, liturujia y'ijuru hariyo igihugu muga hakaba n'iki gihugu cacu. Aha rero navuga nti dufatiye kuri ivyi purgatori vyarabonetse naho mu bwuzure bwa kera mu gitabo cy'amategeko Deuteronome biranditse neza ko kizira, kandi n'abaporoti barabasabira ko nuko batagira kaniwanse karaho kizira gusenga uwapfuye, kuko abantu baja kwambaza abapfuye mu vy'ukuri ugasanga ariko bambaza les esprits. Nico gicumuro Sawuli yakoze, kuko yagiye gusaba ngo ni yagiye ku mupfumu ngo amufashe ngo kwambaza ngo gusenga ngo umutima wa Samueli baramuhakije kuko ico gihe yaciye hano. Ariko nabo nyene bamaze gushika ku ntambwe yo kumenya ko hari hizuka, kuko hajya mu bwuzure bwa mbere mu nyandiko za mbere na mbere ivyizuka ry'abapfuye ntibiri clair. Nico gituma abasadusayo bafatira kuri zijya nyigisho za kera zimwe za Musa, ntibarengana hajya bijya bitabo bitanu baguma hajya. Nico gituma batemera izuka, kuko nta nyigisho nimwe yanditsemo yerekeye izuka. Kugira ngo abayahudi batebe bigishwe ivy'izuka bavyigishijwe n'abahanuzi. Murazi ko abahanuzi baje ari abantu exceptionnel baza guha umuco igihugu c'Imana, baza kugiha intumbero, baza kukirurutsa umutima bakagishikana ku rugero kugira ngo bagifashe kwitegurira amaza ya Mesiya. Hariho rero vyinshi bagiye barigisha Yezu yaje gushitsa mu byo bigishije, kandi Yezu yaje gushitsa harimo ivyizuka ry'abapfuye. Nico gituma mubona mu kinjana ca kabiri imbere yuko Yezu Kristo aza kwisi, muri bijya bitabo vyanditswe mu kinjana ca gatatu ca kabiri, abahanuzi bamaze kugurura amaso abantu bagakirurutsa umutima bakigishwa ivyizuka, duca dutangura kubona rero amapassage y'abantu bizigiye izuka. Naha tubona mu gitabo c'abamakabe, mu gitabo c'abamakabe ntibaza ko mubazi, igitabo ca kabiri c'abamakabe ni mu kigabane c'12.
umurongo wa 39 mbere n'uturongo dukurikira gushika nko kuri 46 tubona ba Yuda Makabe bari ku rugamba kugira ngo bagerageze gukura mu gihugu ikintu cyaje guhumanya la Terre Sainte. Urazi ko bahagurutse kugwanya abagiriki babonye yuko isengero ihumanijwe na cyane cyane altari nyeranda y'umukama. Niho baciye bavuga bati aha ntibikunda n'ubuzima bwacu turabutanga. Bari ko bagwanira yuko Israeli abansi bataza gukandagira ivyeranda. Niho bagiye kubona yuko mu basoda babo, mu bantu bari ko baragwana urwo rugamba, ari abantu babuze ukwemera, bakagenda bagiye ku rugamba bagaca bakenyera uduheko. Mu nyuma muri abo bafise uduheko rero harimo bapfuye. Yuda Makabe bagiye kuraba ngo babahambe, bariko barabegeranya, bagenda kudekuva yuko bari bakenyereye bamwe kuduheko, batabura ivyambago bati ibara riraguye, binivyo bizotwica nivyo bizotuma dutsinda. Turiko kugwana ingwano yo mukama, tugaca dukoresha ibigwanisho vya sekibi. Barigaya ene bavuga ko abamaratiri kuko bapfuye pour la cause de Dieu, basanga harimo abari bafite uduheko. Muri ico gitabo kuri uwo murongo niho tubona handitse ngo ico ciyumviro ceranda, cyari iciyumviro ceranda, ngo ntibari gushobora kugishikako batemera izuka ry'abapfuye. Nuko bemera izuka ry'abapfuye bagize ico ciyumviro ceranda. Donc le livre de Maccabée qualifie cet acte de prier pour nos morts comme une pensée sainte, inspirée. Duhora tubisoma rimwe rimwe iyo passage turiko turaherekeza abapfuye. Iciyumviro ceranda ni ukuvuga ko igikorwa bakoze icyo gitabo kigikarifya d'un acte saint, kwiyumvira gusabira abapfuye ni igikorwa ceranda. Tugikura ngaho mu Bamakabe. Mugabo kandi abakirisu bariyumviriye Yezu wenyine yarasabira abandi, yarasabiye Petero. Tuzi ko yavuye amwihakana kandi yarabizi Yezu ko azomwihakana kuko arabimubwiye, uzobunyihakanye gatatu. Mugabo ntagusabiye gusabira umuntu naho azomwihakana, mugabo ntagenda akagirire. Yezu tubona yantisipa muri Jean 17, ariko arasabira abiwe, agasabira abiwe bari kumwe, ngo agasabira n'abazoza mu nyuma bazomwemera, akabasabira no kuvuka bataravuka. Nukuvuga ko igisabisho Yezu ahereza ntikigira imbibe. Ico gisabisho ariko ahereza data, ariko arasabira abiwe, ntikiraba amayepoke. Nivuga ngo musabiye ngo aba bari ngaha, ngo abo batarabaho ndabasabira gute, ariko asabira n'abazoza mu nyuma bazomwemera mu nyuma. Natwebwe twavutse ubu turi mu kinjana cya 21, ico gisabisho cya Yezu kiratwerekeye. Nukuvuga murabona ububasha bw'igisabisho, kirazira ko tuvuga ngo igisabisho kirafise imbibe, ngoya ngo igisabisho ngo gusabira ngo umuntu utabona. None Yezu ntiyasabiye abatabona, Yezu ntiyasabiye n'abazovuka mu nyuma, n'abazovuka mu binjana bizokuri, kuko ntiyari mise ngo abo nsabiye ngo ni gushika ngo mu myaka ngo 150 gusa. Bose n'abazoza mu nyuma arabasabiye. Abahari n'abazo, igisabisho gifise ububasha bwo kurengana amasyekle, bwo kurengana imbibe z'igihugu, zo kurengana ivyo twebwe tubona n'amaso.
n'ivyo tutarabonesha amaso turabisabira. Abayahudi barasavye imyaka myinshi basaba ko Mesiya aze, benshi baba barabisavye ngo ntavyo babonye. Basavye ikintu kiza kuranguka heze imyaka amajana n'amajana, muga ntibareka kubisabira kuko Imana yaramwemeye bizoba. Igisabisho rero ntigipfana natwe. Ndashobora kuvuga igisabisho uyu munsi nkuko umuntu agira profesi, bagize amaprofesi abahanuzi, akazoza kuranguka barapfuye. Naye handi bo ntibari kuvuga ngo bazomwita Emmanuel, mu nyuma ngo acaza kuvuka haciye imyaka 500 babayeho barapfuye kera. Hari ibisabisho n'ikigira urubibe. Yezu asabira biwe abatumwa, murabona nka Paulo mweranda insistance agira 1 Timothée 2 verset 1, icyo nifuza imbere ya byose nuko boringaniza ibyo gusenga, ibyo gusaba, avuga ngo ibyo gusaba, ibyo gusenga, ibyo gutakamba, ibyo gukenguruka, ngo kugira ngo basabire bose. Ijya prière universelle tugira bujya iva kwa Paulo mweranda ngo basabire bose. Mu nyuma mu turongo dukurikira atadondagura, musabire abatwara intara, musabire na jewe umutumwa, musabire n'abaki n'abagowe, musabire n'abaki. Nivyo tugerageza kwigana muri prière universelle, kuringaniza ibisabisho kugira ngo hasabigwe bose. Muri aba bose rero n'abacu bapfuye nabo gusabirwa, nabo gusabirwa. Igisabisho duhereza twemera ko kitagira urubibe, kuko na Yezu mu gusenga yatweretse ko igisabisho kitagira imbibe. Yatweretse ko ivyo asabira atabiri muri ako kanya gusa, asabira n'ibitarabaho. Ugusabira abapfuye ni igikorwa cy'urukundo. Usabira umuntu kuko umukunda, kuko umwiyumvamo. Mbega umuntu agize anniversaire de décès, wowe ugira anniversaire de décès y'utazi, ugira anniversaire de décès kuko wari umuzi, uzi n'itariki yapfiriyeko, uramufise ku mutima, uramwibutse, hari icyo yarakumariye, hari ubucuti mwari mufitaniye, nturamwibagira. Gushika naho n'imyaka 10 ishobora guhera ugasanga ntumwibagira. Hariho nabo uvuga ngo sinzopfa ndamwibagiye, sinzopfa ndamwibagiye, kandi ugasanga bamumwibuka. Niyo hageze ugaca uvuga uti reka ndamuhereza igisabisho. Nibwo buryo bwonyene mfise bwo gushobora kuja muri ya communication navuga avec lui. Nibwo buryo bwonyene bansigaranye bwo gushobora kumugirira icyiza. N'utagiriye icyiza ari ku isi ukabona arapfuye, urashobora kwiratrapa, urashobora kwiratrapa. Umuntu yabuze wiwe akavuga ati yoyo naramukoreye amakosa yego, none no yakosora gute? Fukama umusabire. Umunsi wapfuye mukazohura azokubwira ati warakoze, igisabisho wamperereje kiraruta amakado menshi wari kumpa tukibana, cyarandutiye ibintu byinshi avuga utansororeye, ajya amacupa ajya ntacyo bivuze, naho vyigeze kumbabaza nkiri hariya muri buriya buzima bwa hariya hasi. Mu nyuma ati warakoze. Nta yindi kado, nta bundi buryo na bumwe dufise atari ukumusabira, atari ukumuvugira, atari ukumuhereza intuka, atari kugira utwigoro dushoboye kugira ngo Imana imwakire mu bwami bwayo, abohoke akire. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons faire. Sinkunda kuza ndavuga uburorero umengana ibintu bitabaho mystique. Muga muzoze murasoma udutabo tumwe tumwe
twemewe kandi na Eklezia Katolika pana bwa butabo bapfa kwimvanta, twemewe agatabo kemewe na Eklezia Katolika nakusanga gafise imprimatur. Usomye inyuma barashirako yuko umwepiskopi kanaka yaremeje iki gitabo yuko coshobora gusomwa n'abakirisu kikabagirira akamaro. Ibitabo vyemewe na Eklezia Katolika muzosangamo amatemwanyaje y'abantu usanga abonekeye umuntu akaza kugushimira kuko ugiye wamwibuka ukamugirira ikintu gisumba ibindi ukamusomeshereza inkuka y'imisa. Umuntu yapfuye kera, sogokuru wawe yapfuye kera, no kuvyibagira hanyuma sinzi umunsi par quelle grâce nyine sinzi umunsi wavyiyumviriye uti sogokuru mbega basha urapfa kugenda hari uragira uraca kubabikira nyine uravuga uti ni munsi nshaka gusomesha imisa naka na naka ugacushiramo wa mutama sogokuru yapfuye ukiri nakana sinzi gene wamwibutse nyine vyagenze ngina ni mutima aba yagukoreyemo. Kumbe uwo mugore wewe yasize ntigeze amusomeshereza imisa, ni wa wundi bavuye guhamba byari biheze. Abo bakibasanga ari inzoga bahengera basangira inzoga no kubasororera ugasanga arabasororera nta numwe en retour yemera gufata amafaranga ya intention de messe ngo amusomeshereze imisa. Ukazibona mutama yapfuye haize imyaka 70 arakubonekeye aragukengurukiye kugiko gukoze nari imboshwe gushika ubu hanabuze ikimbohora none uri kuramfasha uri wangiriye iciza gisumba ibindi nabo hose. Il y a des témoignages comme ça. Il y a des témoignages comme ça. Turirengagiza tukabibagira. Ni igikorwa cy'urukundo. Umusabira kuko wamwibutse. Umusabira kuko ushaka kumugirira neza. Umusabira kubera yuko umwifuriza ibyiza. Uri kumwifuriza kunezerwa. Erega umuntu akwifurije kunezerwa biraryoshe. Ihuye n'umuntu ubuntu ko mbona bitazagimenya guhezagirana. Umutamakazi akakubwira ngo urakavyara uragaheka urakagira iki abari kwakwifuriza ivyiza kandi icagisabisha ariko aragira ugasanga mu nyuma n'Imana yabihezagiye ugasanga hari ibishitse bitari bike bya bindi yagusabira biriko biraba kuko turabibagira. Hariho abaja guhamba nka kumwe kwa kera ngo bagiye kumuta rero bakamuta akibagirwa tukagira anniversaire de naissance y'isi yo kwisi tukibagira anniversaire de naissance dans le ciel. Ugasanga niyo naissance kuri we ntirashika neza kuko ntarashika. Ni kimenyetso cy'urukundo, ni kimenyetso cyo kwibuka kandi kirahambaye. None tubasabira ryari gute? Turabwirizwe kubigira. Si kuvuga ngo umuntu yame muri acharnement imisi yose kuko ikabaye, ariko ugusabira abacu ni vya misi yose. Urabasabira mu bisabisho vyawe vya misi yose. Mugasabishe ka uri mu cumba. Nimba uri kurava gwishapure, pourquoi pas? Ka misi yose. Ça ne coûte rien. Ega kujya tuvugira mwaramutse Mariya umuntu akiriho. Ndashobora kuvugira mwaramutse Mariya nubapfuye. Nkamushira mu minwe ya Bikira Mariya. Nkamushira mu minwe ya Bikira Mariya. Ntibarabaza baradutera inkuru batubwira ko Bikira Mariya ahora yinjiza abantu mu ijuru ku mayeri. Ku mayeri. Nabateri inkuru mugabo. Ku mayeri. Nibuka wa mugani batubwira
Petero mweranda yishofye aguma abona amavisaje akaraba mu gitabo ati uyu muntu kumenga ntiyanjiye imbere, yaza kuraba mu gitabo agasanga uwo muntu ngo nta urimwo, agacaja kwa Yezu kumwongorera erega ngaha turafise ingorane. Hariho abantu binjira no kuraba ahantu bamenera, hariho nimba baramenye urupango, hariho umuntu ngaha sinzi ko ari giturire, sinzi ko ari igiki, sinzi ko ahengera twagiye kuryama, sinzi mwijuru umugabo ntibajyama, sinzi ahantu abacisha ariko bariyo ujya nuriya mu gitabo ntiyanditse, nta na hamwe twapwense ko yinjiye, ntituzi itariki yinjiriye, kuko abinjiye n'abasohoka igihugu murabizi ko baba banditswe. Bagaca bagendereza kankete bakarondera discretement barondera aho bica barateba baramugundura ububigira wariwe, basanga ni Bikira Mariya, basanga ni Bikira Mariya, basanga abasimbisha urugo, kuko ngo yagiye ku rukuta hejuru kuko hari clôture, bagaca mu muryango umwe nawo Petero ni wo ucunga n'urufunguruzo ararufise, ngo basanga ngo yari kuyu munyororo umugozi ufise amafundo. Abo bantu biwe rero ntumbaze nyene bavugana, ngo bagaca baza baradugira kuri ya mafundo y'umugozi, burira urukuta batsimbi bakorokera indani, ubundi yurira akorokera indani, ubundi yurira akorokera indani. Baca baja kwa Yezu ati twamufashe, twamubonye, ntitwamufashe muga twatinye ariko twamubonye. Ninde uyu muntu yubahutse? Ivyo mwijuru mu bisanzwe nta tricherie baho, ngo ni mama wawe. Yezu ati aha rero biragoye, nimureke nzomwibwirira cyangwa nzokwirabira. Mugabo nabazi kwemvanta ama histoire, baca batubwira ati ofete basanze uwo mugozi wa Bikira Mariya nayo mafundo ko ari ishapure, amafundo n'izijya ntete. Umva uvuze mwaramutse Mariya abaduzi ingazi, ayihejeje agaca afatira ikurikira abaduze, yashika ku rukuta akamukwega aca mutibukiriza indani. Ivyo muravyumva ko ari inkuru, mugabe inkuru zifite ico zivuga. Nashatse kuvuga yuko birekuwe kuvugira mwaramutse Mariya umuntu yapfuye. Icyaka ikindi mu bisabisho vy'Ekleziya burya twama tusabira abapfuye. Abihebeye Imana bavuga igisabisho c'Ekleziya no kuvuga amazaburi breviaire, hariho iminsi cyane cyane ku mugoroba, mu ma intention ku mugoroba kenshi hariho iminsi intention ya nyuma ivuga abapfuye, kandi kenshi dusabira abapfuye kuri uwo munsi kuko bama bariho nabo tuzi, ariko bariho bapfuye kuri uwo munsi. Kiretse wa muhanuzi wacu yavuze yuko ku itariki 20 ico gisabisho kidakenewe kuko atabuba yapfuye ariho, bariho data badapfuye mu Burundi barapfa basi mu bindi bihugu, kandi turiko turasaba dusabira bose, turabasabira abapfuye uwo munsi. Inkuka y'imisa, inkuka z'imisa zose uko zakabaye hariho igisabisho, hariho igice cyo gusabira abapfuye, haba basavye ama intention batayasavye. Muribuka yuko twama twisabira, tugasabira papa umwepiskopi, tugasabira abarongo Ekleziya,
tugaca dusabira abapfuye, abarengutse bafise ukwizera, ngo n'abapfuye bose, n'abapfuye bose. Ibisabisho byose by'Ukaristiya uko ari bine, muhora mwumva ko rimwe rimwe tuza turabihindura, uko ari bine birimwo ugusabira abapfuye. Ni ukuvuga Ekleziya ntibibagira namba, nta na rimwe bibagira. Ku isi yose inkuka y'imisi iherejwe abapfuye baribukwa. Ni kuki twebwe tubibagira? Ni kuki twebwe abacu tuzi usanga twibagira ngo tubasabire mu izina, kandi tujya mu misa tukavyumva yuko turiko turabasabira? Ni kuki jewe ntoca nshiramwo rya zina ry'uwanje? Basi mfume ndarivuga mu mutima nahatoba misi yose basi. Mugabo hakaba no kubaherereza rero inkuka y'imisa nkabatangira cya kindi bamwe baza barahunga, nkabatangira ishikanwa kumwe kwa bawa Makabe. Kuko ibaze, kuko ako nta kigoro mba neresekanye ko ari ikintu no kwigorera, ni ikintu no kwigorera. Nashize mwa kigoro ndamutangira ishikanwa, sishikanwa ntanze ku mutwe wanje, nishikanwa ntanze ndaritangirira naka yapfuye, kugira ngo ahererezwe inkuka. Mu bisanzwe reka ndabishire mu bwuzure bwa mbere kumwe ko ba Makabe bagira. Murazi ko bahereza ibimasa. Mu vy'ukuri urinze uvuga uti ngira mperereze inkuka uwanje, bisigura yuko wari gucuzana impene, imfizi y'intama muri zijya utunze, canke imfizi y'inka sero, kuko biragabuye murabizi vy'amashikanwa muri Bibiliya uko umuntu angana. Ntiwoshobora kuba uri umukuru w'abacamanza nk'akarorero ngo uze guhereza impene. Hariho abantu bari mu makategori bahereza inka, hariho kategori bahereza imfizi z'intama n'impene, hariho kategori zihereza utunuma, zimwe za ba Yozefu n'ababikira Mariya, udukunje tubiri, utunuma n'ifu. Kategori y'ifu ni hasi gose, muravyumva ibintu bijya bisanzwe tuntu dukeye. Nukuvuga yuko urinze uvuga uti ngiye kumusabira iyo nkuka ndamuherereje, iyi si jewe sindiko mpereze iyi nkuka y'ugutyorogwa kugira ntyorogwe jewe, kuko murazi ko bahereza inkuka zo gutyorogwa ibicumuro. Iyi nkuka iki kimasa ndagitangiriye naka kugira ngo abe ari watyorogwa, pamwa medwi. Uyu munsi bakubwi mbega jari intention de messe mbe yahora kuri 1500 mu misi heze, ubu menga yagiye kuri 3000 sa 3000. Wari kongo bapatiri barakunda mahera nibi. Wewe uyo muntu igihe wamugwaza kwa muganga muri hopitale ya Kira mwatanze imiliyoni 23 kandi ntimwitohoze kumuhereza inkuka ishobora kumukura ibicumuro, ishobora kumushikana mu buzima mudahera. 3000 ngo abapatiri mu gukunda amahera basaze kikabasha. Nawe wohereza inkuka zingana gute iyo wumva ntiwofushikanye 23 million abantu baba batanze bari ko baramuvuza, kandi agacagira ko agapfa? Kuko gupfa n'ubundi turapfa nta kundi, twese nuko. Cyanye baguciye data umuriyoni n'ibihumbi 300 kuri hopitale hari yahandi ha makeyi. Iyo wumva intention de messe, twebwe haba igikorwa udashobora kwikorera, iyo wumva usanga bigoye, bagaca ku ruhande ngo udatanze amahera ntibakuvuga. Suku ega abantu bibaza ngo nukuvuga, abantu bibaza ngo kuvuga gusa izina, ngo ne sukuvuga izina monje, sukuvuga izina.
nukuvuga mu vy'ukuri nuguhereza ijya nkuka y'imisa yose du début jusqu'à la fin kubera uyu muntu kanaka. Mu vy'ukuri hari ibintu tugira kugira nyene pratique ngira twari yorohereje. Mu vy'ukuri cyo mutazi burya iyo utanze intention de messe muri ijya nkuka y'imisa, mu vy'ukuri dufate nk'uko dusabiye uwitwa inde dusabiye Habonimana Philbert grand-père wa Ntuzeye akaza kumusabira. Nimba iyo umusabiye nkuka ubundi ngene vyagenda, iyo misa ikisomwa kuva ku rurimbo rwa mbere gushika kuri sorti, ata wundi muntu ihererejwe kuko nta wundi avugwamwo kiretse uwo wenyene. Aha nuko twebwe ubu turakombina ugasanga twashikanye n'amazina 50, nayo ubundi hajya patiri abwiza guhaguruka, amakorari agahaguruka, nawe ugahaguruka, duhagurukijwe no guhereza inkuka kubera umuntu yitwa kanaka. Hajya nimuvugiye gusa ngo none ngo kuvuga izina na uranze urarivuga nta ngorane, si kuvuga izina nijya nkuka Yezu yahereje ku musaraba, niyo uyu munsi turiko turahereza tuyiherereza uyu muntu Philbert. Nico bisigura mu vy'ukuri. Kugira ngo ivyo bibe rero ndavuga nti ndamutangirira ishikanwa yotanze kugira ngo akire ya nkuka y'ugutyororwa bahora batanga i Yerusalemu muri za nkuka zitatu nkuru. Uyu munsi ndayimutangiriye mugabo nyine kubera yuko tuvyorosha haje wavuga uti nkuka y'imisa n'umuriyoni, hari abantu ngira bonezerwa kuko boca bumva ko inkunga y'imisa ni ikintu gifadika kuko baca bagiharura mu mahera mugakora ruduhumbi dutatu gw'abapatiri ngo kuvuga izina rimwe ngo atabonye ibihumbi bitatu. Si izina Mungu wanje ndabasavye, izina ryo niritoyi nigo rubanza rw'uyo munsi. Nico gituma abapatiri kera basoma imisa nyinshi. Patiri ashaka gusoma imisa 8, 9, 15 wenyene muri crypte mu gashapere privé, kubera yuko bamusavye ama intention y'abantu 15 yacasoma imisa 15 nyene. Imisa ya Philbert akayisoma akayiheza iravuyemo, agaca atangura ya Philomena nawe akayisoma igahera, agaca asubira agatangura iya Gerard igahera, agaca asoma iya Firoko igahera, ugasanga asomye 10 zingahe ku munsi. Nico gituma muzosanga ku masengero ya kera iruhande y'isengero nkuru hariya muri crypte hariya munsi muri cave usanga ari udushapere nka 4, 5, 6 kuko abapatiri bose bari ku iparuwase cyazira yuko bakonserebra no kuvuga baja hamwe, umwe wese yagenda gusoma imisa bamusavye, umwe agasoma 8 undi 6 undi zingahe. Ivyo je ntavyo nabayimo ko nasanze vyarahindutse, muga mwobaza abatama ba kera barabibayemo barabizi. Nico gituma muza woza arafata nk'imisuti ni 100,000 abantu boyiha agaciro. Oya ntimuze muravyorosha, ni ikintu gihambaye ndagize. Nico gituma wayisavye urayizamwo, ukabwira abana, ukabwira inshuti, ukabwira abana akati twasabiye inkuka y'imisa naka. Ijya nkuka y'imisa niwiza guhererezwa, tuza guhereza, tuza gucélébrer la mort résurrection de Christ pour toutes les personnes, kugira ngo ivyo Yezu yarangoye ku musaraba bimugirira akamaro. Ni afite n'ivyo tuba tugize turabyorosha. Umuntu akaza biruka ku kanota kanyuma karongeka agapapuro mu isa Kristiya ngo murasha musomera ngo iryo zina, niko bavuga ngo uransomera iryo zina.
ewe Mungu wanje. Nukuvuga inkuka tuba duhereje hariho iminsi usanga ihambaye gusumba iyindi, umunsi wo guhamba ku bakristo b'abakatolika. Umukristo w'umukatolika apfuye hariho imigigwa itegekanijwe na liturujia. Imigigwa ibera mu isengero, bishobotse igihe cyose bishoboka bakamuherereza inkuka y'imisa. Ahandi uzokumva bariko baravuga amatangazo kubera yuko ari ikintu kidasanzwe. Nahora numviriza muri Bene bariko baravuga amatangazo yo kubika, bavuga ngo bazomuhamba ryari, bakavuga ko bazogira imisa corps présent, kubera yuko abantu bose ntibirekuwe yuko baza kubasomera imisa corps présent. Iyo bashize ko ngo corps présent no kuvuga ko uyo muntu akwije amakondisyon, atari mu gicumuro cy'icese. Hari ingingo bafashe kugira bagerageze ku umuntu ari mu gicumuro cy'icese, umuntu yihakanye ekleziya, babandi uzubona yavuye ngaha gaca yigira gusenga mu bajehova, abandi ntariya muri Bene naho vyoshe ko umupatiri akamuhezagira ikiziga ntibacinjiza mu isengero ngo basome imisa kiri agukiri. Bazomusabira intention bisanzwe kujya twibuka bapfuye kera. Mugabo messe de requiem corps présent, faut pas yuko abantu bose bakoze ubuhimbiri bwose ngo babazanaho nkukumenya niyo ngingo yabo niko babigize. Mugabo kandi nukumenya yuko bose badasabirwa. Umuntu atari umukatolika, umuntu atabatirijwe, ntibaza kumuherereza inkuka y'imisa. Mugabo arabakirisu ngaha bibananira gukora ubutumwa bwo kuja kumukonvertisa akiri muzima ngo bamusabe abatirizwe, bagaca bahengera yapfuye ngo nukuri dufashe. None twe tubafashe iki? Ntibifata, navyo dufasha kuko ntibifata. Umva bo bashaka ifoto ngo abantu bodutwenga, bifoko bagira ibirori kujya nyine patiri babona bagirira abandi. Ushaka ko biba mujeko umwigishe umutondeko gushika zose abibatisimu. Mugabo ntuhengere yapfuye, kuko ngaha bama batuzaniye ababikira bo nibo babizi nibo bagowe. Hajya ukabaza yarafite imyaka ingahe ngo 64 akaba atari bwabatirizwe ngo ka. None ubu rero yapfuye muratonze umurongo ku iparuwasi, ni kuki mutatonze umurongo muhiriwe kugira ngo atabagondozwe ahinduke? Abo bantu ndabasubiriremo, abo bantu ntibasomesherezwa imisa, abo bantu ntibagirirwa imigigwa ya liturujia iyo bapfuye. Babatwara ku mpanda bakabashira mu kinogo. Hari ico mutazi, simetiere yonyene reka ndayishikako. Burya hariho simetiere y'abakristo. Umupagani umuntu atabatirijwe ntayinjiramwo mu by'ukuri. Ubu kubera byose bivangavanze. Umuntu yihakanye kwemera kwa ekleziya ntibamuhamba muri simetiere chrétien, bamuhamba muri simetiere y'abapagani. Baraja guta mu ishamba kuko kuri bo bavuga ngo nukuja guta. Navuze yuko twebwe imigirwa tugira tugaragaza ukwemera izuka ry'abapfuye. Mugabo ubu uye byose n'uruvange ni confusion. Umunsi wo guhamba rero birahambaye ko umukirisu yogirirwa ijya migigwa inkuka y'imisa, naho patiri atoshika ku mpanda kuko nitwahakwirwa hose. Abakirisu barafise uburenganzira bakoresheje tujya dutabo two guherekeza bapfuye. Mwese ndabasavye mutugure n'udutabo tw'ubutumwa, kuko turimo ibisabisho byo gusabira umugwayi muhira. Ugusabira umugwayi ntibigirwa na patiri gusa. Patiri azaje gutanga isakramento ry'abagwayi, ariko birahambaye yasanze abakirisu baragize accompagnement, baramuherekeje n'ibisabisho by'abagwayi n'ibisomwa birimwe mwokoresha n'ama intention mwokoresha iyo umuntu aremvye.
cyane patiri yamuhaye isakramento nibisigura kubihano hari bakirisu patiri yamuhaye isakramento ry'abagwayi umenga barakrotiye umenga barindiriye ko gaca baca bicara hajya ngo ashango patiri ko yaje ni sawa ngo twari twagize ubwoba bagaca bicara ngaho barindiriye rero ngo apfe ega patiri ntiyaje kumwica ibisabisho by'abakristo birabandanya hanyuma aramutse apfuye muzosangamwe ibisabisho bavuga iyo bagandaye murabona ubu mu bantu bari muri Renouveau aha murimwe muri benshi iyo hapfuye umuntu wo muri Renouveau spontanément igisabisho kihari ni louange nk'abantu muri charismatique erega hari ubwoko bwinshi bisabisho louange si cyo gisabisho cyonyine cy'eklezia ega hariho prière de demande ega hariho prière d'adoration ega hariho ishapure ega hariho intercession ega hariho pèlerinage mwebwe kuri mwebwe byose hageze ko musenga nta kindi gisabisho kibaho atari louange yonyine zamuragerageza mwadabute bavukanye kuko hari gihe mugira louange no kuri tombe umuntu atemera agatirimuka muca muvuga muti none ko ari umupagani ega hari ibisabisho vy'eklezia biri consacré par l'église kandi ntimuvyite bitoye faites attention hari abantu baca bita ko ari plus sage que l'église faites attention hari ibisabisho bitegekanijwe gerageza mubikoreshe mumenye mbega iyo umukristo apfuye bagandara rukristo gute genda mugure kajya gatabo muzobona ibisomwa mukoresha muzobona ama intention ashobora kubenspira atari kugira musome ajya mugabo arashobora kubenspira intumbero iyo mutumbereze igisabisho mais faites attention umuntu apfuye none dusa tugira animation bahungu animation ngaya yindi twari ko turagira ngaha umuntu avuye hapfuye no hariho kugandara ifo ko tuvyentegra sindababuji nimuvuye ngo patiri atubuje kugira louange kuko no bankoze igicumuro cy'inyanduruko no eklezia byose yarabitegekanije nimuvyiinspire ko mugire iyo louange muga mubanze murabe intumbero abo muri Neo iyo bagiye guhamba hariya barafise nabo nyine igisabisho louange bagirira kuri tombe bagaca bayizunguruka batamba musenyeri yaravuze ati turabasavye ivyo bintu yego ni vyiza mugabo banza mu bihagarike gushikaho abantu bose bazobitegera kuko ntibotegera ingene muca mutamba kuri tombe y'umuntu duhamvye ubunyene ujya nimufuma mutambira muhira sindababujije murabe ntimave muvyo kutariko mugabo faites attention ntushobora gufata igisabisho tugira muri louange mu bihe vya pasika igisabisho tugira mu bihe vy'ubushikiro igisabisho tugira mu gihe temps ordinaire igisabisho tugira louange umuntu anniversaire de naissance ya 25 ans jubilé ico gisabisho nyene nce ndagiterura kujya nyene ninahaza kujya nyene ndagitereke ku bantu bagandaye muvuge ngo ndabacira urubanza kuko ntara participa muri nyinshi maranumva yuko bagerageza hariho na louange zibera hariya kuri tombe ku mpanda hariho izo maze kumva na jewe nkaca mbanza kunama gatoyi kubera ibintu bari amajambo bariko baravuga bakoresha numva ko atari adapté à la circonstance ego hajya umuntu asenga sero ibihe arimwo mais pas toujours de la même manière eklezia yarategekanije imigigwa ntituze turayikengera il y a beaucoup de sagesse là-dedans umunsi mukuru navuze umunsi w'abapfuye hariho umunsi tubibuka hakaba umunsi mukuru w'aberanda
itariki imwe n'itariki zibiri. Nababwiye igituma henshi usanga biba ku itariki imwe byose biri kombine. Aho iwacu en pratique turabitandukanya kugira ntihabe confusion, tumenye yuko abo twibuka bose n'abapfuye, mugabo bamwe naberanda bari mu bunini nahazwa, abandi nabakiri mu yishuriro. Aha rero Ekleziya yashinze ku kwezi kwa 11 ari igihe kidasanzwe cyo kubasabira. Ni igihe cyashinzwe na Ekleziya nk'igihe kidasanzwe cyo kubasabira. Tucakire nk'igihe kidasanzwe natwe cyo kubasabira. Mbere isisirako itanga n'indurugensiya ya gose kuba bigize mu buryo ubu nca bivuga, n'indurugensiya ntoyi kuba bigize uku, kuko ni igihe kidasanzwe. Indurugensiya ntitangwa ibihe byose. Indurugensiya ni ikintu gitangwa mu bihe bidasanzwe, yamitangwa mu gihe ari umwaka mweranda. Indurugensiya itangwa habaye nk'ikintu cya yubire kidasanzwe muri Ekleziya, un evenema ibaye idasanzwe ituma Ekleziya isabira abantu bakwije amakondisiyo kuronka indurugensiya kubera igihe ceranda tuba turimwo. Iki gihe rero naco kiri muri ivyo bihe bidasanzwe Ekleziya yashinze yuko dusabira abitavye Imana kandi abagize utwigoro tudasanzwe, apana ko baronka bo indurugensiya ubwa mbere, ko baronkera indurugensiya imitima iri mu purgatori. Mwarumvise ko twavuze tuti une indulgence applicable aux âmes du purgatoire. Hari indurugensiya turonka twebwe, mugabo hajya handitse yuko muri uku kwezi mu buryo budasanzwe ni indurugensiya, ni ukuvuga applicable aux âmes du purgatoire, ni ukuvuga iyo mitima ironka icyo kigongwe kidasanzwe cy'Imana ku byo bakoze bakiriko barishura. Nuvuga nti ivyo ideni nimba ari ideni entre guillemets bari basigaranye bikabavako, kuko iyo tuvuze indurugensiya haraza kujamwo ijambo ry'ideni. Donc mu gifate nk'igihe kidasanzwe Ekleziya iduhaye kandi kemera izo nema zidasanzwe z'indurugensiya. Ivyo dukora muri iki gihe ni uguhereza inkuka y'imisa, ico nakivuze, ni ukubatangira ryashikanwa nariko ndavuga. Iyo turiko turabasabira birumvikana, kuko iryo shikanwa ribazanira inema, ribazanira ivyiza, si shikanwa rizana, nijya nkuka tuba tuhereje. Ariko bigasaba uwo yayisavye, ni nka iyo uje mu isengero murakira amashikanwa ukaza witwaje ishikanwa ituro uza guhereza Imana, uco gihe nabivuze ndariherereje naka. Gukora ibikorwa by'utwigoro ari byo kwibaza, ari byo gufasha abandi, bimwe dukora byose tukagenda tugakora bijya bibanza byeranda by'amatongo y'abapfuye kugira ngo tubasabire, tuzirikana yuko ugusabira abapfuye ari igikorwa cy'urukundo rw'Imana, icyo twita œuvre de la miséricorde, kiri muri wa mugwi w'ibikorwa indwi by'umutima. Murazi ko ari ibikorwa indwi by'ikigongwe cy'Imana by'umubiri, hakaba n'ibikorwa indwi by'ikigongwe cy'Imana by'umutima. Muri bijya indwi by'umutima iki cyo gusabira abapfuye kirimo, kandi navuze ko ari igikorwa cy'urukundo. Ekleziya rero kandi kuva kera gose muzobisoma mu bitabo byose by'ikatikisimu, ugusabira abapfuye ni œuvre de miséricorde spirituelle. Nukuvuga iyo ndagikoze na jewe kiranzanira inema n'imihezagiro, kiranzanira ivyiza dukura muri bijya bikorwa byose by'urukundo Yezu atubwira. Nitwarenguka imbere ya data azovuga ati nimuze batoni ba data, naragwaye murangaburira, bambe nari inshonje murangaburira, naragwaye muraza kundaba, nari kavantara muranyakira, nagenda gusa muranyambika. Ivyo byose n'ama œuvre
de miséricorde matérielle. Hagacaba bijya bindwi rero, banaka barapfuye batagira n'ikibibuka, wewe warabaherereje inkuka y'imisa, œuvre de miséricorde, ingo mutoni wa data, kuko bijya bikorwa by'ikigongwe cy'Imana nico tubisoma hajya muri Matthieu 25, ni muze batoni ba data, mugahajya nuko ari by'umubiri, hakaba rero n'ibindi ndwi by'umutima. Ico rero ntizugifate minenegwe, kirashobora gutuma twinjira mu muryango turengana, tukinjira mu ijuru, tukitwa batoni b'Imana kubera yuko twabiranguye. Mbere n'ijambo ry'Imana hariho igitabo ahanini kivuga ivyo, igitabo cha Tobi kivuga ivyo. Tobi yagizwe intungane, muramuzi Tobi? Apana Rofisi, Rofisi tumuzi ku bugeni na Sara, mugari wo Tobi Ropere yiswe intungane, ariko akora ibikorwa bitunganye. Kubona yagenda guhamba ibiziga by'abantu bishwe, imivyimba bagatereraho, kubera ukubaha Imana, akavuga ati ntibishoboka yuko umuntu mwiteka giwe ari umwana w'Imana yoza gusanzarira ngaho. Oya, ni gitutsi kizana umuvumo ku gihugu. Tobi akiha kuja kubikora au risque de sa vie, kuko barica abantu n'ubuhirahiriye akaza kubahamba, baramutse bamufashe nawe yashobora kuhasiga agatwe. Tobi agafata iyo riski kuko adashobora kwihanganira ico kintu. Ico camugize intungane. Hajya rero kuja guhamba, ugusabira abacu, biradushira mu rugero rwa Tobi, kuko turi mu bikorwa by'ikigongwe cy'Imana. Itongo ry'abapfuye rero rivuga iki kuri twebwe? Nababwiye ko ari utuntu twinshi, ninge nyarutse gatoyi duce tugenda. Itongo ry'abapfuye turazi ko araho dushingura abitavye Imana. Kuva kera abakristo bari bafise itongo ryabo, kubera yuko bobo bemera izuka ry'abapfuye, bagashaka yuko itongo ry'abapfuye bigira iyo caractère, bitwara ivyo bimenyetso vyerekana ukugaragaza ukwemera kwabo. Abakristo uzosanga baca bubaka amatongo y'abapfuye iruhande y'isengero, ahantu atari kure. Kandi muraba ngaha mu Burundi, abantu murabaho muva hariya mu ntara zitandukanye, abantu muri ku maparuwasi ya kera afise amatongo manini, muzosanga ku maparuwasi ya kera hose n'itongo rya paruwasi mu biti hari itongo ry'abapfuye hose. Murabe neza, burya rijya tongo ryari rigenewe yuko umuntu yabatirijwe niyapfa azohambwa ahantu atari kure y'isengero, kugira ngo ribe itongo ry'abakristu rigaragaza no kwemera kwabo. Mu gihe abandi babata, twebwe ntiduta turashingura tugashiraho n'ibimenyetso, kuko icyo twita cimetière, kare namye ndaba mu Kilatini, marazima nibagiye kucandika, etymologiquement cimetière gisigura ikibanza umuntu ajyamamwo, ikibanza umuntu ajyamamwo. Nico gituma requiem, tuvuze ngo messe de requiem kivuye mu ijambo risigura ukuruhuka. Dora tuvuga ngo ni baruhukire mu mahoro yawe, baruhukana amahoro. Requiem mu bisanzwe ni titre y'ururimbo rw'inyinjizo igihe dusoma imisaza bapfuye. Mugabo kubera urwo ruririmbo ariko rutanga intumbero, ijya misa yose bahavuye baca bayita ngo ni messe de requiem, mugabo bisigura repos. Abantu muri korale tuza gusoma imisa bagaca baririmba di n'importe quoi à rentrer, baraduhuvya. Ikilatini twaracibagiye, mugabo twabwiza kuja kuraba urwo ruririmbo rwahavuye ruhizina ijya misa, intumbero irimwo, kugira ngo turabe ko tugira ururirimbo rushobora kutwinjiza muri ico kinyegezwa cyo kuruhukira mu mukama turindiriye izuka. Nukuvuga rero itongo ry'abapfuye kuri twebwe ni kibanza teranda,
kubera yuko mu itongo ry'abapfuye hama hari ikimenyetso cy'abakristo umusaraba. Abazoji bururi ibuta musenyeri araheruka gushinga ikibanza bazohambamwo abasaserdoti n'abihebeye Imana, nta cahoraho. Ubu barahari ibuta hariho ikibanza bageneye ico, kandi yaraje arahahezagira acashinga umusaraba munini, abahazi muzowubona. Ubu hahamvye abapatiri babiri n'uwa gatatu menga bazoca bamuzana, yarapfuye mugabo bazomukura iyo yarari baze bamushire hajya. Ico kimenyetso mu vy'ukuri ku matongo yose y'abakristo no mu kibumbu narabonye umusaraba uracariho ku itongo ry'abapfuye. Mu isi mu biti hariho umusaraba munini. Burya n'ahandi ni kubera ngira ngo ibintu by'ikirere imisaraba yaciye ibungwa, mu itongo ry'abapfuye haba hari umusaraba munini. Iyo ari itongo ry'abapfuye rya Eklezia Katolika. Ikibabaje nuko ubu bazubona nk'umuntu w'umushefu apfuye, nk'itegera cya mustanteri apfuye, ngo ntiboza kumuhamba ngo hariya hamwe n'abanyagihugu, ngo reka bamuhambe ku itongo rya paruwase hegereye centre, naho yari umupagani akaba yinjiyemo. Uwundi munsi numbaza ikintu cy'ikigaba umukomerisa hambaye yo kuri centre yamaze abagore b'abandi kubera afise amahera menshi, ngo yohambwa ahantu nyene ngo aboneka, bagaca muzana kumusabira ku paruwase. Patiri ati Jesse no kwankira abantu babuze agatereramwo. Muga mu vy'ukuri itongo ry'abapfuye ry'abakatolika hahambwa abakatolika gusa, ni bimwe nababwira kare. Mugabo ubu byose byarabaye potopoto, byose biravanze ku mpanda, uwemera n'utemera bicaye hamwe. N'abakristo b'abakatolika ntibagishira ku bimenyetso by'abakatolika kuko biranditse ikatikisimu twarayitaye. Umukristo bamuhamvye bashira ku bimenyetso bigaragaza ukwemera, umusaraba, bagaca bashira ko itariki. Muhava mutangara. Ubundi babwiza gushira ko ngo itariki yavukiye ko mwijuru, no kuvuga itariki yapfiriye ko. Ubu twe dushira ko iyo yavukiye ko niyo yapfiriye ko. Mugabo ngiye gusoma usanga handitse ngo itariki yaronkeye kumuhezagiro, nivyo vyanditse. No kuvuga itariki bamuherereje nkuka y'imise yo kumuherekeza, vyanditse ko ariyo yarikuye kwandikwa hajya kuri tombe. Bo kera kubera ata morgue zariho, keshi no kuvuga apfuye uwo munsi baca bamusabira uwo munsi nyene. No kuvuga mugabo muri antandema yabo ntibavuga ngo itariki yapfiriyeko, bavuga ngo itariki bamuhezagiriyeko. Niko natangaye na jewe ndabisoma. Mugano kugira twumva, ariko uyu munsi urabona bien sûr ndavyumva. Ubu uye uragenda ugashira ku musaraba bagaca bawiba. Uburundi niho tugeze. Bo ugafuma basi uwucapa ko tukawubona, mugabo umuntu ntabifate minenegwe. Nico gituma ku bakristo igihe kirekire Eklezia itigeze ishigikira ibi bintu byo ko umuntu apfuye bamuturira, bagaca basigaza kanyota, bagaca bagenda bagahuha mu muyaga ngo genda, cyane bagaterera mu mazi genda. Nukuvuga ivyo Eklezia yarabigwanije kubera yuko itongo ry'abapfuye ry'abakristo cyari kibanza ahantu baruhukira, apana kuruhuka burundu. Bavuga ko ari kibanza baruhukiyemwo mu kurindira ako kantu, mu kurindira umunsi w'izuka. Nico gituma baguma bahafata neza, bahantretena, bahashira icubahiro, kuko abo bantu bahahambwe baraho barindiririye umunsi w'izuka. No kuvuga umunsi w'izuka ry'imibiri. Murantegera bakavuga bati bijya rero byo guturira, umuntu agaca agenda agahuha ngo fu sanzara, umenga mu mutwe no mu mutima iciyumviro urazimanganije, ntawe uzomenya n'ahari. Bobo bashaka gushira imbere ico ciyumviro c'umuntu arindiriye byazuka, tuvuga la resurrection de la chair, kuko umutima wowo turabizi yuko ugenda. Nico simeteri twigisha, turarindiriye ntitubivuga mu kwemera ngo ndindiriye izuka ry'abapfuye.
itongo ry'abapfuye ry'abakristo ni ikimenyetso cyaho turindirira mu gihe tutakiri muri ubu buzima. Ubu rero umva byose byarabaye urudubi, ariko nk'abakristo turabwirijwe kugumana ico cubahiro. Kandi ibi nako ndavuga byo guturira, ubu muri iki gihe ekleziya iyo bishitse nk'umuntu w'umukristo agasaba ngo bamuturire, ekleziya ntiza kumutera amabuye. Mugabo kandi ntivuga ngo nimubigire nta ngorane, ivuga iti naho wobigira, naho uramukubigize, ubanza ufata umwanya wumve yuko kwemera kwawe mwizuka ry'abapfuye kudatirigana kandi atawe kuza gutiriganya. Kuko hari igihe ari abo bigora kwakira, murabizi hari abo bigora kwakira, wumvise ngo byaratumutse byaragiye, cyane wumvise ngo umuntu ngo akanyota kiwe ngo kari mu gasashe cyane mu gacupa mu gateretse impande y'ibirahuri, hari ibintu bigoye. Si ukuvuga yuko ekleziya ubu uye ikondana, mugabo ishaka yuko abantu baguma bibutswa ikinyegezwa kizuka. Ivyo bimenyetso vy'inyuma ntibibibagize. Itongo ry'abapfuye rero gituma igihe tugiye kurikorera, igihe turigendeye, tuba turi muri vya bikorwa vyiza vy'ikigongwe c'Imana, tuba turiko turagaragaza ukwemera kwacu, tuba twerekanye icubahiro dufitiye abacu. Hanyuma muti umwanya waheze, reka ndababwira indulgensiya yari mu majambo abiri, kuko si ubwa mbere muyigishijwe. Mbega indulgensiya yoyo twamye tuvuga niki? Ndayiherezeko kugira tuyitegere. Mubanze mwumva akantu kamwe, inkwirikizi z'igicumuro. Mwese murazi yuko hariho ibicumuro twita ibicumuro bigoye, ivyo twita péché grave. Ibicumuro bigoye ni ibicumuro bidukura ku Mana, biduca ku Mana. Iyo twagikoze ntidusubira gusangira. Ibicumuro bigoye biza gutosekaza ubunywanyi bwacu n'Imana. Hakaba n'ivyo twita ngo ibicumuro bitoyi canke igicumuro gito mu Gifaransa péché veniel. Ntimwibaze ngo ni dutoyi gose. Ni ibicumuro usanga bivuye ku kwihambirira nabi ku biremwa, bikatwibagiza kana kariya, atari uko mu mutima twafashe impengamirombi ko mutere, ugasanga turiko duhagacira ibintu bitari ivyo, kuko murazi igicumuro kwa guhusha inzira. Ivyo oye vyo gutandukanya ibicumuro bigoye na bito bito nta cumuntu yo biraba n'ubundi munsi. Mugabo ndibaza ko mwese mumaze kumva ayo majambo péché grave, péché veniel. Ikindi cyo gufata nuko igicumuro kenshi gitosekaza ubucuti dufitaniye n'Imana, kandi kigatosekaza ubucuti dufitaniye n'abandi bantu, kigaca gitera umudurumbanyo muri twebwe nyene, ugasanga twaguye mu mpengamirombi zitarizo kubera ubumara cyangwa inkwirikizi za cya gicumuro. Meme na environnement murabizi yuko tuyitosekaza. Donc notre relation avec la création, avec la nature, nayo nyene kubera ibicumuro dukora biraza guhungabanya, kandi Imana yaduhaye iyi si ngo tuyitunganye neza. Iyo rero umuntu avuze ngo ndigaye, yabwiza kuraba ivyo yononye, amakosa yakoze, ivyapfuye ivyo ari vyo. Hariho ivy'umutima, hariho ivy'inyuma. Ivy'inyuma vyo rimwe turashobora kubiharura. Umuntu akoze muri kese ugasanga yatrishije yihaye uduhumbi 60, hanyuma bigaca bifatwa, vyo baravuga bati yivye ibihumbi 60. Uyo rero mu bisanzwe naho yoja kwirega. Igikorwa c'ubutungane abwiza gutunganya, gusubiza mu buryo ivyo yononye. Kuko abantu bacavuga ngo nzocumura ngo nje kwirega. Faites attention. Hari abantu bazomara imyaka 4,000 mu purgatori kubera ivyo bintu. 4,000 regira baho canke amajana basane irabaho, kuko mu Mana ni eternity. Ivyo nakanya gato.
kubera umuntu avuga ngo reka ndagikore none nzokwirega mugabo nirege kameme abanje baronse kameme nanje nubatse etaje ahaye muri ville yo mbamwo n'iyindi hariya ku mutumba kugira babone ko nanje ndumugabo hanyuma none abana banje baca baja kwiga mu Bwongereza muri ya universite ya yindi nyene tuzi zimvye ayo mahera azovahe reka ndabikore tanke nk'ibigikunda nze ndaprofita hondi abigira n'impaka mu vy'ukuri nzokwirega none patiri natambwira ngo genda uvuga akarongo k'ishapure faites attention nico gituma mvuga ntiyari abantu bazomara mu purgatori imyaka 4,000 kuko hariho kurekurirwa ibicumuro nukuvuga ugacyororwa umutima ariko hariho n'igikorwa c'ubutungane ntushobora kwitwa intungane mu vy'ukuri utabanje gusubizaho resu wa 60,000 watwaye barakubwira ati gisubizeho turakurekuriye ntaco ntitukwirukana turakugiriye ikigongwe mugabo muri comptabilité dushaka yuko hariya munsi ibiharuro murabizi intumba zingene bavyita dusanga bihura ayo rero urayasubizayo ni igikorwa c'ubutungane nukuvuga la réparation gusubiza mu buryo ivyo wononye ujya muntu natutsi igitutsi cyamushavuje nawe acabibwira uwo bavukana nawe arashavura n'ubundi n'ibitutsi byose bavuze uzokwirega kuri wewe mu mutwe wawe ni vyiza ariko imitima yindi myinshi yapfuye nayo yaciye icumura yaciye ikora ibitari vyo ubwo nambara ubuki bw'igicumuro cyaciye kirandaranda kikaza kugira amadega mu miryango kuja kurepara ivyo bintu ngo abantu basubire kwa kundi bari utarabacumuza uwo bigutuma yego ivyo nivyo bindi yeza avuga ngo nisenge utayishuye ngo ntuzovayo none igitutsi navuze nkabeshera umuntu bigaca bituma umuryango wose umererwa nabi cyane nkamurenganya kukaza kagenda patiri yampaye impongano yambwiye ikintu d'ordre spirituel ariko œuvre de justice hajya mu mana hari ubutungane bwayo none ivyo nzovyishura gute ico nico rero hari ico hacaje cyo bitwa cyo twita repene hariho ibihano hariho ibintu vyononekaye ubwiza gusubiza mu buryo ijya vaze bayimenye genda uguri yindi ushireho none icyatsi cyaciye cyo none karakikuma naco kirasubira kumera kwa kundi bizogusaba iminsi myinshi kukivomera kugira ngo gisubire kwa kundi kuko warakibujije gukura ivyo zobirepara rero aho uzova mu purgatori cyatsi kidasubiye kumera kwa kundi ayo niyo mapene tuvuga ivyo nivyo dukwiye ivyo nivyo bidutwara mu purgatori mu vy'ukuri ego umuntu arapfa yireze ngo tugira imana ngo yapfuye yireze ngo yagiye mu ijuru haba namba yaronse umwanya wo kuja gusubiza mu buryo ivyo yivye yaronse umwanya wo kugenda gutondeka ivyapfuye nabi vyose n'ivyo mu mutima wiwe deja vyamaze kononekara ugasanga twebwe twenyine twaradurumbanijwe dusigaye tugira ibintu tutazi ivyo ari vyo dusigaye tuvuga amajambo tutazi ngene asohoka vyonyine ntituraheza kubigorora aha niho tuzirikana yuko hariho ikigongo cy'igicumuro nakoze meredega restera visible inkwirikizi zigumaho ico rero nico bavuga bati genda rero urabe ingene ukebuke uragorora bijya na bijya urabe wamenye intuze genda urondera itara urisubizeyo niwe warimenye nabujya tuzobisubizayo tukabiheza aha rero niho hacaza ikigongwe inema y'ikigongwe kidasanzwe c'Imana nico bita indulgensia mu vy'ukuri kidasanzwe kugira ndaborohereze kubera n'umwanya wanjanye kugira ndaborohereze murabona nje muri civile umuntu arafashwe yarakoze ivyaha arafunzwe mu mpimba bamukiriye imyaka 20 kandi icyaha aracemera kuko yarabikoze
kandi iyo myaka azoyimara cyane babubwiye bati ubwiza kuzokwishura amafaranga angana uku. Murabona muri Etazini barashaka gucira umuntu menga Pinochet, le president Pinochet baramukiriye imyaka nambara igihumbi ningahe nambara amajana 600 nangahe. Muri Etazini barashaka gucira urubanza ngo uzofunga imyaka amajana 925 kandi bakayigucira wewe deja ufise imyaka 60. Mukuvuga uzopfirayo. Muri Etazini menga ntibavuga ngo ni burundu, barayevariwa bakayivuga igitigiri n'amajana 600 niyo uciriwe. Nukuvuga ofete mu yandi majambo ntuzovayo. Ariko birashobora gushika umukuru w'igihugu ari occasion nimba twaronse umwimbu mwinshi w'ibiharage turiko turigina umwimbu umunsi mukuru w'umwimbu ukaza wumva ngo par grâce présidentielle wa wundi bakiri imyaka 200 ngo aciriwe 2 gusa, ugasanga iyi 2 yo yarayirenganye kuva kera yaramaze nk'itandatu. Uyo akaba sohotse par grâce présidentielle, nukuvuga ntavyo yarakwiye kugira ngo yishure byo musavye imyaka 200 kugira ngo umuntu rero azomare mu purgatori imyaka 900 ya yindi y'abanyamerika. Ukazubona haje une grâce spéciale de Dieu kubera ibisabisho vya bamwebwe, kubera inkuka z'imisa muri ko murahereza, kubera utwigoro mwagize muri vya bikorwa by'ikigongwe cy'Imana, kubera ibikorwa vy'aberanda kuko biri mu rusangi rw'aberanda bose. Nigeze kubasigurira ca communion entre l'église céleste et terrestre, kubera ibisabisho n'ibikorwa beranda bakoze abamaratiri bashesha amaraso bagatanga ubuzima bwabo, kubera ivyo vyose Imana ikaraba ibisabisho muri kumarahereza n'umutima utunganije. Wa muntu les âmes de purgatoire, nababwiye indulgence applicable aux âmes de purgatoire. Wa muntu yari kumara mu purgatori imyaka 900, ukazubona Imana ivuze ngo kubera vya bisabisho vyabo basavye banje bari hariya aye, wewe muvukanyi ingo mutoni wa data usangira ubwami wateguriwe isi tararemwa. Uyo akaba arinjiye mu bunina hazwa kubera iki twatumenyetso dusanzwe dukora twebwe muga tukabigirana umutima w'urukundo n'ukwemera. Indulgensiya muyumve muri ubwo buryo, kandi yarabaca bashavura ngo none Imana ngo mwisakameno ry'ikigongwe ngo ntiya yaturekuriye. Iba yakurekuriye kuko nta muntu aronka indulgensiya atabanje kwirega. Nta muntu ashobora gusabira n'umuntu wenyine atabanje kwitunganya ku mutima, nukuvuga kubanza gutyorogwa. Ego ndatyorowe me haje ndatyorowe me ujya muntu navunye ukuboko atari kwararima kandi atunzwe n'uburimyi kuko ukuboko kwe kuri kwisimanije na kuvunye, ndabwirizwa kuja kuriha abana none bazoca bicwa n'inzara ngo nireze. Mbwirizwa kuja kubagaburira ivyo wa wundi yacitse ukuboko, navuna ukuboko yobagaburiye kugira ngo ngerageze kuminimiza les dégâts. Na ico muracumva hari abakunda kugihunga rero nisenge mutayishuye tutayishuye naje ndimwo tutayishuye ntituzovayo. Nico gituma twokomeza igisabisho mu gihe eklezia ibiduhaye n'inema idasanzwe kugira ngo tuze turagabana indulgensiya, nukuvuga ziza kudukurako ibihano repene tworose mu purgatori kubera amabi twakoze inkwirikizi zayo. Muca mwumva igituma bihambaye, si ukuvuga ngo ahubwo ngo ni ikigongo gite cy'Imana ngo irekuye ngo Imana irekuye ibirekuye mugabe ivyo none karavyo biba vyapfuye, kandi Imana nticiza ubwo nyene ngo koze igitangaro ngo kwa kuboko ngo kwari kwavunitse ntiyenda gusubizaho n'imirima yari kurima ubu nyene ciyimera byose bikibigenda neza. Ama ivyo none kayi vyapfuye kandi abantu bazogorwa, abana bizoka nkako biga kubera batafunguye.
kubera amakosa yande yanuzeye. Ivyo rero nivyo bitugoye. None rero ndabivuze mu majambo simple, nimwasoma inyandiko kuri internet muzitora kuko zirahari ubu zose, muzobona mu majambo meza gusumba yamvuze icarico indulgensia, muga mwumve ko ari ikigongwe kindi kidasanzwe kiza rero kugira ngo congere kuri cya kigongwe cy'isakramento. Indulgensia isanzwe partielle ni kigongwe kidasanzwe ndonka ku madega, ku mapene y'ibicumuro bito bito repeshe veniere. Indulgensia ya gose ico twita indulgence plénière ni indulgensia ndonka ku nkurikizi z'ibicumuro bigoye nakoze. Nukuvuga tubavuze bati nakaya muronke indulgensia ya gose, ubu mukuye ko umwenda w'ibintu bigoye yakoze. Aha rero muri iki gihe muri ku kwezi dufise possibilité yo kuronka indulgensia ya gose mu gihe dukoze bikenewe kuva itariki imwe gushika itariki 8, ni octave. Dufate ko ari nka octave ya Toussaint. Muri iyo dere umuntu akwije ivyangombwa agakora ivyategekanijwe eklezia isaba, kuko bica eklezia niyo Yesu yahaye urufunguruzo. Aho rero imitima yo mu purgatori ndayironkira iyo indulgensia ya gose. Ndabigize iyo tariki yarenganye, naho nokora vyinshi izoba indulgensia ntoyi, nukuvuga ku bicumuro bito bito gusa. Indulgensia iradufasha kwemera yuko Imana itadufashije vyose ntavyo two kwishoboza. Ibi dusabwa nibiki ntemereza hanyene kwigira inama bwa mbere yo guhinduka, nkitandukanya n'igicumuro cyaba ikigoye cyaba gitoyi, nkahabwa isakramento ry'ikigongwe mu minsi 8 imbere, 8 jours avant le premier cyanye 8 jours après le premier. Muri yo intervalle kuba nahawe isakramento ry'ikigongwe soit muri 8 jours avant la Toussaint ou 8 jours après la Toussaint. Kwifuza kuronka iyo nema idasanzwe indulgensia, nukuvuga yuko ndayisaba mu mutima Imana, nkacangira urugendo mwitongo ry'abapfuye muri iyo minsi 8 narimvuze, kandi nkasabira abapfuye. Ngize urugendo mwitongo ry'abapfuye, murumva ko mba ngiye gusenga, simba ngiye gutembera, mba ngiye gusenga, birumvikana. Muri uko gusenga rero harimo yuko nza kuvuga igisabisho cyo kugaragaza ukwemera, credo. Ugusenga nkuko Yesu yabitwigishije, dawe wa twese, mu bisabisho vyanje ugusabira umuvyeyi wacu papa no gusabira eklezia. Donc urugendo, ivyo bisabisho bitatu, credo, dawe wa twese, prier aux intentions du pape. Mugabo nkaba nagize urugendo mwitongo ry'abapfuye. Aha turafite itongo ry'abapfuye ngaha ku seminari, niyo dohora tuja, rijya tongo n'igihe eklezia rero rijya n'ijya abakristo, kuko nibaza bariyo bose nta numwe atabatirijwe arimwo, n'abakatolika gusa bariyo. Sugukumira nijya bihebeye Imana, muravyumva. Mugari wo n'abakristo barayike bariyo bakeye. Hanyuma bien sûr nkaba nahereje ibisabisho ari mu nkuka y'imisa n'ahandi. Iyo tariki zirenganye ntibimbuza kubandanya ngendera abacu bitavye Imana, nkavuga ibindi bisabisho, nkagira ibi bisabisho, nkaca ndonka indulgensia ntoyi. Nibwo butumwa duhamagariwe, nabivuze, kugira ngo turonkere imitima yo mu purgatori ico kigongwe c'Imana kidasanzwe. Nababwiye ko harimo ibintu vyinshi bica bizana n'ayandi masuje n'ibindi bibazo, mugabo kwa kugira mugire une vue d'ensemble kuvyerekeye ugusabira abacu bitavye Imana. Paulo mweranda avuga ngo ntibikwiye ko muyobegwa, ngo ntibikwiye ko muyobegwa.
ivyerekeye abahisi bacu. Yezu nawe akatubwira ati hari ibibanza byinshi, ngiye kubategurira ikibanza, nshaka yuko aho ndi muhaba, dushaka yuko nabo batarashika boshika aho Yezu yabageneye, kandi ashaka yuko bashika kubw'utwigoro, kubw'ibisabisho byacu. Nyabworo, nahari nyabworo ni ikigongo c'Imana. Murakoze, tugire Kristo. Nimuhorane umukama. Umuhezagiro w'Imana mushobora byose nubashungurukire ko kandi wamane namwe, niwe Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.